igice cya 10 cy'igitabo cya Zekariya, urupapuro rw'113 bafise amabira y'ikirundi. Turasoma uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Uhoraho aba ari we musaba imvura ngo igwe mu gihe cy'itasura, muyisabe Uhoraho arema imiravyo, nawe azobaha imvura nyinshi, umuntu wese amumereza imirima. 2, kuko ibigirwamana vyitwa terafimu bivuga ubusa, n'abapfumu bakaragura ibinyoma, baravuta indoto z'ibinyoma, bakaremeshereza abantu ubusa. Ico gituma abantu bazimira nk'intama, bakagorwa kuko batagira umwungere. 3, ishavu ryanje ry'inkazi risutswe ku bungere, kandi nzohana isuguru z'impene, kuko Uhoraho nyene ingabo aje kugendera umukuku wiwe. Ni wo nzu ya Yuda, kandi azobahindura nk'ifarasi yiwe nziza yo mu ntambara. Murongo wa 4, muri Yuda hazokomoka ibuye rigumya imfuruka, muri we hazokomoka urumambo rugumya ihema, muri we hazokomoka umuheto w'intambara, kandi hamwe n'ivyo muri we hazokomoka abaganza bose uko bangana. Ijambo tugiye kwigako ni ijambo tubona aha mu murongo wa 4, rivuga ngo muri Yuda hazokomoka ibuye rigumya imfuruka. Icigwa cy'uyu munsi, icigwa kivuga ngo ibuye rigumya imfuruka. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibuye rigumya imfuruka. Amen. Ibuye rigumya imfuruka ni Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Niwe buye rigumya imfuruka. Ariko ico dukeneye cyane, tugomba kuraba uyu murongo cyane aya majambo tuyahuza n'ibindi twasomye. Kuko ku murongo wa 3 havuze ngo ishavu ryanje ry'inkazi risutswe ku bungere, kandi nzohana isuguru z'impene, kuko Uhoraho nyene ingabo aje kugendera umukuku wiwe. Uhoraho nyene ingabo iki gihe yaraje kugendera umukuku wiwe, ngo niwo inzu ya Yuda. Ikindi kigira 2 ngo kandi azobahindura nk'ifarasi yiwe nziza yo mu ntambara. Ku murongo wa 4 bavuga ngo muri Yuda hazokomoka ibuye rigumya imfuruka. Yesu ashimwe. Umuhanuzi Zekariya numuvugishwa n'Imana yahagurukijwe, ahagurutswa mu mwaka w'imyaka yahagurukijwe imbere y'ukuvuka kwa Kristo Yesu imyaka 520. Haleluya. Imbere y'uko Yesu avuka, Zakariya yavugishijwe imbere imyaka 520. Rero igihe Zekariya yahagurutswa, iki gihe imfuruka zari zarasenyutse. Yesu ashimwe. Nico gituma aha ku murongo wa 4 twumva uyu muvugishwa abwirira ihanga yuko muri Yuda ngo hazova ibuye rigumya imfuruka. Ngo aya n'amajambo y'ivyizigiro umuhanuzi Zekariya yarazanira ihanga. Ndetse n'iki gitabo ca Zekariya bakunda kuvuga ko ari igitabo c'ivyizigiro, kuko iki gihe Zekariya yahagurutswa, urusengero i Yerusalemu rwari rwarasenyutse. Ariko si n'ivyo gusa, ndetse n'irihanga ry'Abisirayeli bari barasabagiriye hirya no hino, bari mu buja,
ndetse niyo bari bamwe bari barikishijwe inkota, hari hasigaye amasigarira. Rero iki gihe Imana yahagurutse umusavyi canke umuvugishwa Zekariya, vyari ibihe Imana igarukanye amaso yayo ku bantu bayo. Haleluya. Shengero nje kugutera intege uno mwanya. Ngirira mugenzi wawe ati dufise Imana nziza. Yesu ashimwe. Dufise Imana nziza bene data. Haleluya. Ubundi Imana siyo irungika abantu mu vyago. Oya. Yesu ashimwe. Harabazi ko Imana ari iduterera ikaduta mu vyago. Gusa igihe turi mu vyago Imana ishobora kureka tukaba mu vyago. Ariko umutima w'Imana si uko abantu bayo bacokera, bakanyoha, bagashaya mu vyago. Siyo ibashirayo. Haleluya. Kuko ku murongo wa mbere muri kino gitabo nyene, mu gice ca mbere muri kino gitabo nyene, nasomye ku murongo wa 3 hari ikibazo. Uyu muhanuzi atangura avuga ati nimungarukeko naje nzobagarukako, nimwangarukako naje nzobagarukako. Shengero, igihe cose tugiye kure y'Imana nta kindi gikurikira atari ivyago. Haleluya. Haike twidogera Imana yarantaye, ivyaje Imana iravyirengagiza. Uwo yari Yakobo muri Yesaya. Imana yamuga ati ewe Yakobo ntiwari bwavyumve. Haleluya. Ntiwari bwabimenye. Nduhoraho Imana yawe, naho nzoguta naho nzoguheba. Dufise Imana idukunda, kandi yaturemye idukunda, kandi yaturemye idufitiye umugambi. Rero hanze y'umugambi Imana idufitiye ni mu magorwa. Nta gituma abantu bagorwa bakaja mu makuba, bakaja mu vyago atari kuja kure y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Umuhanuzi rero ahagurutswa kugira ngo ubwa mbere atange amajambo y'ivyizigiro. Yesu ashimwe. Nimwangarukako naje nzobagarukako. Abantu nibo baba babicanye, Imana nayo hari igihe ibangama. Yesu ashimwe. Bene data, ivyo twage turahura navyo nk'ibibazo n'ibintu vyari bihwanye n'inzira zacu. Haleluya. N'ibintu vyari bihwanye n'inzira zacu mbi. Inzira zacu zidatomoye, iyo zidatomoye duhura n'ibitugora. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko turabona kandi usubiye inyuma mu gice ca 6 ca Zekariya, umurongo wa 15, aho Zekariya ababwira ati nimwumva ijwi ry'Uhoraho, mukumva ivyo Imana ibagombako, naho hirya no hino hoba hari amasigarira, ayo masigarira azogaruka yubake urusengero rw'Imana. Haleluya. Rero aya majambo y'umuhanuzi Zekariya ni amajambo y'ivyizigiro, kuko Zekariya ico yabona ihishurirwa, yarafise ukwerekwa yuko urushengero i Yerusalemu ruzubakwa, ndetse akabona yuko Yerusalemu yose umugwa w'Imana uzosubira ukubakwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko ikintu ca mbere ngomba guhagararako, nkuko iri jambo nagise ibuye rigumya imfuruka, biboneka yuko i Yerusalemu imfuruka zari zarasenyutse. Urusengero rwari rwarasenyutse, abantu b'Imana bari barangaye baja mu buja, bamwe bari bahonejwe n'inkota. Nukuvuga ngo imfuruka zari zarasenyutse. Haleluya. Imfuruka zari zarasenyutse.
rero uyu munsi naje kukubwira imfuruka zibiri. Amen. Ngo muri Yuda hazova ibuye rigumye imfuruka. Ndaza kuvuga imfuruka zibiri zari zarasenyutse. Amen. Imfuruka ya mbere yari yarasenyutse. Ubundi mu muntu, aleluya, mu muntu hariho imfuruka. Aha nivyo turabona imfuruka z'i Yerusalemu zasenyutse, rwaba urusengero, rwaba abantu b'Imana. Yesu ashimwe. Ariko nje kukubwira imfuruka y'ubuzima bwawe. Hari imfuruka y'ubuzima bwawe. Haleluya. Imfuruka y'ubuzima bwawe. Imfuruka ni iki? Abubaka, murazi yuko umwubatsi mwiza iyo yubaka ahera he? Bamaze kubona umufundi ageze kuri parcelle, agomba ashireho umushinge. Ikintu ca mbere akoresha ni giki? Umugozi Imana iguhezagire. Ikindi kintu akoresha kigira kabiri ni giki? Imambo. Abahiga iki? Abahiga imfuruka. Kuko umushinge udafise imfuruka yubatse neza, bisigura ko iyo nzu izosenyuka. Kuko umushinge uzoba ugoramye, hama haduke impomye zihengamye. Rero kubera uwo mushinge uri mu mfuruka zihetamye, n'iyo nzu nizoba ikomeye. Rero uyu muhanuzi igihe yariko araremesha iri hanga, aribwira amajambo y'ivyizigiro, niho tubona avugishwa Kristo Yesu. Sinzi ko twavyumvise. Igihe uyu muhanuzi ariko araha amajambo y'ivyizigiro iri hanga, aho imfuruka zose zasenyutse, niho tubona avugishwa Kristo Yesu nk'ibuye rigumye imfuruka. Aleluya. Rero mwene data, mu muntu hari imfuruka y'ivyizigiro. Kugira ngo umuntu abe akomeye, muri we imfuruka y'ivyizigiro igomba kuba ikomeye. Bariza mugenzi wawe ati imfuruka y'ivyizigiro vyawe imeze gute? Ikintu ca mbere cagomba kubanza gukomezwa yari imfuruka y'ivyizigiro y'iri hanga. Imfuruka. Ikindi, ku mfuruka burya nihubaka umwubatsi yiga. Abubatsi biga babashira hagati, ariko abubatsi baba expert nibo baja mu nguni. Kuko inguni y'inzu irakomeye cyane. Je kukubwira inguni y'umutima wawe. Inguni y'umutima wawe ihagaze gute? Ivyizigiro vy'umutima wawe bihagaze gute? Haleluya. Yesu ashimwe. Kuko iri hanga naho byayimeze gutyo, rironka ubuhanuzi bubabwira ati amasigarira azogaruka yubakwe. Amasigarira azogaruka yubake Yerusalemu. Amasigarira azogaruka yubake urusengero. Haleluya. Ivyizigiro. Yesu ashimwe. Ivyizigiro. Ivyizigiro bene data ni imfuruka imwe y'ubuzima bwawe. Inyiganyize ubuzima bwawe bwose buranyiganyiga. Idakomeye ubuzima bwawe bwose nibukomera. Yesu ashimwe. Igoramye ubuzima bwawe bwose buragorama. Burya inkomezi z'umukristo ziri mu byo abona, ziri mu byo yizera, ziri mu byo abona imbere. Yesu ashimwe. Ari abantu banyoye urumogi ngaha? Canke wafashe iyindi droge yose?
nashaka kubaza ni igiki umuntu yagafashe ni kubera ko umuntu yagakoze ko agenda adundika? Yesu ashimwe. Ni kubera muri we icyo yafashe cyazanye kwiyemera. Burya igituma uzobona urabibona baca biyumva cadundika, kirato gishobora kuba cyaratobotse, ashobora kuba yambaye agakamambiri, mugabo iyo uri kuramubona arigana guseka, ugasiga uraba umuntu agusetse ukabura ibyo ari byo. Yesu ashimwe. Ubundi ajya amadroge ingene ameze, naho baba wambaye impuzu yatabutse yoyo, iriya droge irakwereka yuko c'est la mode. Droge ihindura ingene abona. Naho yoba yambaye ikirato cyaheze, yoyo imwereka yuko connaisseur. Naho cyatabutse avuga ati ni griffe. Ngo arese confidence muri we kubera icyo yafashe. Naho yoba yambaye nabi, we iyo yibonye abona ari sawa. Rero ivyizigiro bene data c'est le centre. Hallelujah. Ni mwihuriro ry'inkomezi z'umuntu w'Imana. Yesu ashimwe. Kuko mu vyizigiro harimo ijambo espérer. Kwespera rero ni ukwitega. Rero hari ikibazo igihe umuntu w'Imana agenda atacyo yiteze. Ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Mbariza mugenza bati witeze iki? Yesu ashimwe. Hallelujah. Mbega uyu mwaka uzowumara cyane uzowumara? Benshi ngaha nibizeye ko bazowumara, kubera bazi ko mu mpera z'umwaka hapfa abantu benshi, abawujabuka ni bake. Amen. Bene data, hari imfuruka mu mutima wawe. Iyo mfuruka igumwa n'ibuye. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ngo muri Yuda hazoba ibuye rigumye imfuruka. Hallelujah. Rero suzuma imfuruka y'umutima wawe ingene imeze. Amajambo y'ivyizigiro ya Zekariya yari amajambo yo kubasubizamo inkomezi. Rero espera, genda witeze. Shaka uyu munsi uri kurarya kabiri, shaka uyu munsi uri kuraburara, ariko genda n'ivyizigiro yuko ejo uzorya cyane. Hallelujah. Shaka uyu munsi uryama ku ikarato, ariko ntibizokwama biruko. Espera ko ejo uzoryama ahantu heza cyane. Abo nibo bantu Imana ikorana nabo. Imana ibwira Aburahamu ngo marche devant ma face, guhora ugendera imbere yanje utunganye. Uyu mugabo ko yari yahagurutse atabona iyo avuye n'iyo agiye, ariko muri we yarafise ivyizigiro. Yesu ashimwe. Rero imfuruka y'umutima wawe ni imfuruka, numa n'ahantu hanyegeje, ni mu mfuruka, ni mu kibanza cy'ubwigobeko, ahantu Imana idepoza ivyizigiro ukabaho ufise umutekano. Hallelujah. Ukabaho ufise umutekano. Kuko icyatumye aba bantu barasabagiye nuko bataye ijwi ry'abahanuzi. Bataye ijwi ry'abahanuzi, bakurikira ubuhanuzi bw'abigira batumwe n'Imana batatumwe n'Imana. Bakurikira abigira bakamenyi n'indoto zitavuye ku Mana. Attention, igihuye n'umuntu akubwira ngo yarose. Kurota si bibi. Bwariga umuntu akubwira indoto akazifatanya n'ivy'impwemu ukazimira. Ngo nabonye wambaye neza cyane, ngo witegure kwambara neza cyane. Nukwitondera ivyo twarose. Kuko ivyizigiro vy'umuntu ntibihagarara mu ndoto.
ubundi indota irayungururwa sindayazi, ariko indota ikeneye akayunguruzo filtre k'ijambo ry'Imana, kuko icyatuma abantu bangara bakaja mu buja nk'uko natangwe ndabivuga, bataye ijwi ry'Imana. Ico gituma umuhanuzi Zekariya avuga ati ivyo bizoshika nimwumva ijwi ry'Imana mukitondera ivy'abagera. Haleluya, Yesu ashimwe, amen. Ugenda ufise ico witeze, ariko si ivyo gusa. Ubundi espérance ni uguprojeta dans l'avenir, ni ukuraba kure. Abantu b'Imana ntibagomba kuba abantu bagenda babona hafi, bagomba kuba ari abantu bafise iyerekwa rya mpwemu yera, bakamenya yuko iyo baja ari heza. Ni iki cyatumye Yesu yihanganira umusaraba? Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 3. Nguwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba ngo ntiyagira ikindi soni zawo. Rero hagati mu kibazo, ivyizigiro nivyo bituma wihanganira ibihe. Turi kumwe? Hagati mu byo uri kuracamo uyu munsi, mu mpera z'uyu mwaka, uri kuvuga ngo uguhereye nabi, uri kuvuga ngo uguhereye nabi, ariko hagati mw'ivyo bihe ivyizigiro nivyo bituma ubona ko imbere ari heza. Ngibi ivyizigiro n'igihe ubona imbere ukabona kure. Yesu yabona kure y'umusaraba akahabona umunezero. Ico gituma no mu Bifilipi Pawulo avuga ati haleluya, ngo yihanganiye umusaraba ngo ntiyagira ikindi soni zawo. Ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cane, imuha haleluya kuba hejuru, kugira ngo amavi yose, indimi zose zize zature ko Kristo Yesu ari umwami. Haleluya. Rero ifuruka ndiko ndavuga ni ifuruka y'umutima wawe, ifuruka y'ivyizigiro, mu bwigobeko, hahandi ata muntu ahabona. Mbega hari ibiki? Haleluya. Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 3 muraza kuhasoma, ariko Petero arabwira abera, iki gihe abera bari barasanzaye hirya no hino. Petero arababwira ati ngo Kristo Yesu ngo yatuvyaye ubwa kabiri kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Voilà l'objectif cyane intumbero y'ugukizwa kwacu. Twavutse ubwa kabiri tuvyawe na Kristo Yesu kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Ndagomba kubona abantu bafite ivyizigiro bizima muri Kristo Yesu. Twavyawe ubwa kabiri kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Haleluya. Aho tugenda dusi ico twiteze, aho tutakigendera ku vyo tubona. Burya turi mw'isi itwereka ibiboneka, ariko ivyizigiro bituma utagendera ku vyo ubona. Yesu ashimwe. Ivyizigiro bituma utarara na mentalite y'ingene uraye, ariko urara n'ivyiyumviro vy'ejo aho bukera. Yesu ashimwe. Ivyizigiro bikubwira ati uyu mwaka biranse, mugabo mu mwaka uza birashoboka. Ivyizigiro biguha inkomezi zo kubandanya. Twakijijwe kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Pawulo araza abwira Abaroma mu gice ca 5 umurongo wa 5 ngo ivyo vyizigiro nibitetereza. Ntibitetereza. Ntibitetereza. Bene data, ivyizigiro ntibitetereza.
ngo ntawizigiye imana yakozwe n'isoni, ntawizigiye imana yamaramaye. Zakariya ahagurukana amajambo y'ibyizigiro ngo yemwe mwasigarira. Imana ibagarutse ko nimwumva ijwi ryayo gusa. Aleluya. Yesu ashimwe. Amina. Abaroma igice cya 12. Bene data, y'amajambo arakomeye, amajambo adushitse ku uyu munsi, ivyizigiro bizima. Aleluya. Muri rugendo duhura n'ibituma tuja hasi, muri rugendo duhura n'ibitunaniza, ariko nje kukubwira ngo ntumere nk'abisi, ariko umenye yuko twavutse ubwa kabiri kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Iyo niyo mfuruka y'inyubakwa yawe, niyo mfuruka ikomeye ubuzima bwawe. Iyi nyubakwa igihe isambutse, igihe isenyutse, ntuwavansa, ntutera imbere. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 12 haravuga ngo munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. Ngo mwihanganire iki? Par quel moyen? Mushishikare gusenga. Naba ku murongo wa 16 ngo muhuze umutima, ngo nimushire umutima ku bikomeye, ariko mugendane n'ibyiyoroheje, nimwiyita abanyabwenge. Ngo nimushire umutima hehe? Ntushire umutima ku bikomeye. Bene data, uyu munsi ari ikintu gikomeye mu buryo buboneka gituma uhangayitse, ariko birivuga ati hindukiza amaso ugendane n'ibyiyoroheje. Reka gushira umutima wawe ku bikomeye. Nivyo ushobora kuba ufise raporo medikali itameze neza, ngo reka gushira umutima wawe ku bikomeye. Situasiyo y'urugo rwawe ushobora kuba itameze neza, ariko reka gushira umutima wawe ku bikomeye. Kontra y'akazi ishobora kuba iherana n'uyu mwaka, ariko ntushire umutima ku bikomeye. Gendana n'ivyiyoroheje, reka kugendera mu bwenge bwawe. Ivyizigiro bizima ntibiba mu bwenge, ntibihura. Ivyizigiro bizima ni imfuruka y'umutima wawe, ikomezwa n'ivy'Imana ivuga. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Aya majambo araryoshe ga bene data. Yesu ashimwe. Ivyizigiro bizima ni ivy'Imana yaremanye umwana w'umuntu. Mwibuke yuko umuntu Imana yaremye ngo yamuremye mu ishusho yayo. Burya umuntu Imana ntiyamuremye mu ishusho y'umuntu. Imana ntiyaremye umuntu mu ishusho y'ibikoko. Imana ntiyaremye umuntu mu ishusho y'isi. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kubera iki wikompara n'uwo mwicaranye? Wewe ntusanzwe kubera ufise amahera menshi. No, ntusanzwe kuko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Mugenzi wawe nimba afise amahera ni gwiwe. Ariko waremwe mu ishusho y'Imana. Reka kwikompara, gira ivyizigiro bizima. Haleluya. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 18 na 19. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 18 na 19. Twere kuri 13 haravuga ngo hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiro ayiruta, yarirahiye ati eka no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza.
ndakunda Aburahamu, ibintu Imana yamubwiye ntiyigeze abita. Cyo gituma yitwa sekuruza wabizera. Imana avuga ati no kuguha umugisha nzowuguha, no kukugwiza nzokugwiza. 15 niko vyamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Ikibazo gihari nta vyasezeranywe tugendana. Uyu munsi tugenda tubona urupfu, tugenda tubona ubukene, tugenda tubona ibintu bitavuye ku Mana. Mbega ni iki kivuye ku Mana uri kuragendera ko mu mpera z'uyu mwaka? Abigeme muri hano muzorongorwa cyane, muzorongorwa Imana iguhezage, muzoronka abagabo cyane mu miryango iwanyu ntababoneka. Shaka umaze imyaka 10 muri chômage, mugabo si kuvuga ko utazokora. Uzokora. Nta bantu bategereje akazi 20 ans. Après 20 ans ushobora kuronka akazi. Aho mu kwezi kumwe uhazwa. Mu kwezi kumwe ukaronka ibirengeye ya myaka 20. None si Imana ishumbusha ivyacu? Si Imana ishumbusha imyaka? Yesu ashimwe. Haleluya. Ivyizigiro. Umuntu akomeye n'umuntu afite ivyizigiro. Ivyizigiro ni ingingo ngenderwako, imwe mu ngingo zikomeye z'ubwami bw'Imana. Imana nigendana n'abantu batizera. Udafise ivyizigiro Imana ikurabira pembeni kugera aho uzoyegera ukemera ivyivuga. Haleluya. Hanyuma Imana igakora ibikomeye. Naho orira, erega Imana ntikangwa n'ukurira. Imana katari umuntu. Si umuntu avuga ngo heho ngararize. Oya, Imana amuhurira mu vyo yavuze. Utari mu vyo yavuze urarira, ni vyabo muri kumwe babone ko warize, muga Imana nibona kuri kurari. Erega Imana ni mpwemu. Muhurira mu mpwemu, muhurira mu ijambo. Haleluya. Muhurira mu vyo yavuze. Iyi mfuruka ikomeye mu muntu ni imfuruka y'ivyizigiro. Iyi nyeganze uranyeganga, ihungabanya urahungabana, ihagaze urahagarara. Umwaka uri kurahera uhagarare mwene data, nje kugutera intege. Yagira ikiguca ivutu, yagira ikigutera ubwoba. Iwiyumvire ngo bona nirageze nta mahera mfise yo kurya. Oya, mahera yo kurya. Ugaca utakaza ivyizigiro kuko udafise amahera yo kurya, yo kwinoweli no kubona. Imana idufashe. Haleluya. Ngo niko vyamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Kuko abantu bagira indahiro ubaruta no mu mari zabo zose, indahiro irengeje ikaba ariyo izihereza. Nico catumye Imana kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa b'ivyasezeranywe ingene imigambi yayo idahinduka. Muko muravyumva? Imigambi yayo nihinduka, ishira hagati indahiro kuba umuhuza. Dieu est sérieux. Imana iri seriye. Nihinduka mu vyo yavuze, nihindukiza iruhande y'ivyo yavuze ngo ishiraho indahiro. None ivyizigiro vyawe biri hehe? Mbega imfuruka y'ivyizigiro vyawe ihagaze gute? Haleluya. Yesu ashimwe. Agomba guheraheza aka gapasaje ku murongo wa 18, kugira ngo bibiri bidahinduka, ivy'Imana itabasha kubesheramwo. Haleluya. Biduheshe kurema cyane,
twebwe abashitse mu buhungiro, yemwe abashitse mu buhungiro, nibwo kugumya rwose ivyizigiro, gumya ivyizigiro twashizwe imbere yacu. 19 ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima, kigumye, gikomeye, cinjira hirya y'igitambara, gikingiriye ahera cane, aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere, amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Rero ikindi kibazo gihari, uyu munsi ntitwinjira ahera. Inkomezi z'ivyizigiro vyacu ziri aho Yesu yatwinjiriye, ziri aho Yesu yatwinjiriye. Haleluya! Ntushobora gukomera mu buryo bw'ivyizigiro, imfuruka y'ivyizigiro vyawe nishobora gukomera igihe udapenetra, igihe utinjira. Ngo Kristo yatwinjiriye ngo ahari igitambara cyaratabutse, ngo arinjira kugira ngo atubere umuhuza mukuru w'ivy'Imana yatubwiye. Rero à travers Jésus hari ivy'Imana yatubwiye. Haleluya! Rero ivy'Imana yatubwiye tugomba kubiserukana imbere y'Imana, tubwira ati Mana ndagushima, wavuze ko uzongirira neza, wavuze ko ntazohereza aha, wavuze ko bitazorangirira aha. Yesu ashimwe. Aho uri hehe? Auprès du Père. Uri ahera cyane mu bwiza bwayo, aho n'ivyizigiro vyawe bikomerera, niho imfuruka y'ivyizigiro vyawe ikomerera. Indimi ivuga ngo ninjiye ahera cyane. Yesu yagize gute? Yanteguriye. Dusubire inyuma, aga passage ngomba kurangiriza ko muri Zekariya hajya twasomye. Uyu munsi usuzume imfuruka y'ivyizigiro vyawe imeze gute? Mbega irakomeye canke irahungabana? Zekariya twasomye igice ca 10, shaka tugaruke ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3 havuze ngo kuko Uhoraho nyene n'ingabo aje kugendera abakuru biwe. Iri ryari ijambo ry'ivyizigiro. Ngo niwe nzu ya Yuda kandi azobahindura nk'ifarasi yiwe nziza yo mu ntambara. Iruhande y'ivyizigiro, Imana ivuga yuko azoduhindura ubu bwoko, yiteguye kubuhindura nk'amafarasi yiwe yo mu ntambara. Haleluya! Yesu ashimwe. Amen. Tashaka gusoma muntu uzeya mu Petero wa mbere, cete ca mbere Petero yanditse igice ca 2 ku murongo wa 4 n'umurongo wa 5. Bene data, iruhande y'ivyo vyizigiro, Imana nikeneye kugendera umuntu w'umunyantege nke. Imana ishaka kugukomeza, Imana ishaka kukubaka. Imana avuga ati nje kubagendera ariko ngomba kubahindura amafarasi yanje. Imana ishaka kuguhingura aho usigara ikubona nk'ifarasi yayo ikoresha mu ntambara. Uri kugwana gute? Reka kwinyegeza. Imana ibwira Gideyoni, ngewe wa muhizi w'inkomezi we. Imana ikeneye ko tuba abahizi b'abanyenkomezi. Petero wa mbere igice ca 2 murongo wa 4 haravuga ngo nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryatoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo mukore igikogwa. Rero iyindi mfuruka y'ubuzima bwawe, haleluya, ni igikogwa c'Imana biciye muri wewe. Iyi nayo irabangamirwa cyane. Amen. Yesu ashimwe.
kuko ihanga ry'Imana ryari rikeneye ivyizigiro, ariko mwibuke yuko ryari ihanga biciye kuri ryo Imana yagomba kumenyekana mu yandi mahanga. Rero igihe uriko uragenda, haleluya, Imana ishaka yuko biciye muri wewe ishikira abantu, ishaka yuko biciye muri wewe abantu bategwa intege. Imana ishaka kukugira ifarasi yayo yo mu ntambara yayo, ngo mwubakwe nk'inzu zo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo mukore igikorwa cy'ubuherezi. Mbega iyi nkingi, iyi mfuruka mu buzima bwawe irakomeye. Haleluya, Yesu ashimwe. Amen. Soma umurongo wa nyuma, Abanyefeso igice ca mbere, turahera ku murongo Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 15. Paulo arabwira iri shengero ry'Abanyefeso amajambo akomeye cyane. Arabwira, tuje ku murongo wa 18, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo. Ubundi umuhamagaro wacu w'agakiza, bene data, ufatanye n'ivyizigiro. Rero Paulo yabandikira ngo mumenye, haleluya, ivyizigiro bifatanye n'umuhamagaro wanyu ivyo ari vyo. Ikindi ngo mumenye, turi ku murongo wa 18, Abanyefeso igice ca murongo wa 18, ngo mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera. Iyindi furuka ikomeye y'ubuzima bwawe ni igikorwa c'Imana muri wewe. Hari abantu bagenda nk'uko umenga ni bonyene, ariko bene data, Imana yaduhamagariye agakiza. Haleluya, Yesu ashimwe. Biciye muri rya buye rigumye ifuruka, Imana igomba ko dushika icibare cayo, akarere kayo, inyubakwa yayo. Ico gituma Paulo asenga, atangura avuga ngo amaso yanyu yuguruke. Nugende wibona nk'umwana wa Matayo, nugende wibona nk'uva hahandi, ariko umenye ati burya hari ivyizigiro bifatanye n'umuhamagaro wanje. Ndagomba kuguruka amaso kugira ngo menye itunga Imana yabitse muri jewe. Ni bande bizera ko hari ubutunzi bw'Imana budasanzwe buri muri bo? Hari ubutunzi bw'Imana dufise, bene data, muri twebwe. Mbega uyu munezero dufise ni uw'isi itanga. Haleluya, Yesu ashimwe. Si uw'isi itanga. Amahoro Yesu aduha ni itunga ridasanzwe ry'Imana muri twebwe. Yesu ashimwe. Ariko si ivyo gusa. Raba ku murongo wa 19 havuga gute? Ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri mwebwe abizera, nk'uko kwa gukora kububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Haleluya. Bene data, mwumva turi abantu b'inyama n'amaraso gusa? Alo, mwumva turi abantu b'inyama n'amaraso gusa? Yesu ashimwe. Haleluya. Mwene data, niwemere gucika intege. Ndagutera intege, niwemere gusubira inyuma. Reka imfuruka y'igikorwa c'Imana mu buzima bwawe igumye Yesu ayikomeze. Haleluya. Reka Yesu ayikomeze. Imfuruka y'igikorwa c'Imana mu buzima bwawe Yesu ayikomeze, biciye mu gutahura ko hari ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana ikoreshereza muri wewe. Haleluya,
haleluya. Iki ni igihe Imana igenda yiyerekana biciye muri wewe. Iki ni igihe Imana igenda ikora ibikomeye biciye muri wewe. Iki ni igihe igenda uvuga ati burya Imana yarampamagaye, kandi ko yampamagaye aho yambwiye ko nshika nzohashika. Ibyo yambwiye ko izonkorera izobinkorera. Saha gusa hariho n'ahandi Imana igomba kunshitsa. Haleluya. Aho umenya ati impera y'umuhamagaro wanje saha hari Imana iri kigendana nanje, hari Imana iri kumwe nanje. Iyo Mana yashimye kuzoba muri jewe, kuzokorera muri jewe, yashimye kuzogendana nanje. Iyi mfuruka kuri benshi rero yarasenyutse. Ariko uyu mugoroba ndagutera intege ugira ivyizigiro bizima, ivyizigiro bitanyiganyiga. Dukomere Imana amashi menshi. Kristo niwe buye rigumye imfuruka. Haleluya. Yesu ashimwe. Suzuma imfuruka y'ivyizigiro vyawe. Raba neza, mbega mu mutima wawe hari icemezo c'Imana ivuga. Amen. Mbega imfuruka y'igikorwa c'Imana mu buzima bwawe imeze gute? Mbega umuhamagaro ubuzima bwawe umeze gute? Mbega ivy'Imana ikugera gukora uri kurabikora? Haguruka, uhaguruke nk'umuntu afise Imana muri we, Imana igukoreshe. Haleluya. Tashaka guhaguruka tugasenga, dukomere Imana amashi menshi. Twumvise aho iyi mfuruka ikomerera mu gusenga, ikomerera hera imbere y'Imana. Aho niho ivyizigiro vyawe biduga. Haleluya. Uko biduga, inkomezi z'Imana zigakorera muri wewe, ukagenda nk'umuhizi mu gishingo cyo kugenda nk'umunyantegenye. Haleluya. Ndasaba bicaye tuvyaguruke bene data. Numva twoheza aya majambo dusenga. Kumbure yuko uri kuragenda uba mu mubiri, ugenda ushingira kuvyo uri kurumva n'amatwi, ushingira kuvyo ubwenge bwawe bukuganiriza, ushingira kuvyo amaso yawe akwereka, ariko tukwiye gushingira kuvyo Imana yavuze. Iyo Mana nibesha, yakubwiye kuzokira, iyo Mana nibesha. Yakubwiye kwigukijije, iyo Mana nibesha. Yakubwiye ko izobikora, iyo Mana nibesha. Yakubwiye ko bitazohereraho, iyo Mana nibesha. Yakubwiye ko utazogwa mwibarabara, iyo Mana nibesha. Reka uduze ibiganza vyawe. Iyo ngowe ndasenga, nizigiye Yesu murikigwa n'umuco wa mpwemu Imana iyatujana, harahana ariko arakujana. Izigiye Yesu gusa, zizigira. Reka aya majambo aba majambo y'ukwatura kwawe. Kugeza azoshisha muhimba mugiye ajijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza, iyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, tubeshera mu byo wavuze.
tubeshera mu byo watugeze, tubeshera mu byo watubwiye. Zizigira Yesu gusa. Ndashaka ishengero tutuze ibiganza byacu. Humiriza, sizira, humiriza. Ndagomba ubona Imana iyo yicaye iburyo bwa Data Kristo Yesu. Tuzi ibiganza uhumirize. Ndashaka utangure kubona iyo Kristo avyagiye iburyo bwa Data. Tangura umubone. Tangura ubone Kristo iyo yicaye iburyo bwa Data. Ivyanditswe bivuga ngo ubuzima bwawe buhishanijwe na Kristo mu Mana iyo yicaye iburyo bwa Data. Ndagusengera wewe umaze imisi ubona urupfu, uri kubona urupfu, uri kubona urupfu, ariko ndashaka ubone Kristo muri uno mwanya. Bona Yesu, bona Yesu. Niwabona Yesu, ndagutumirira kwatura ivyizigiro vyawe muri we. Bibiliya ivuga ngo tugumye ivyizigiro vyacu, ngo kwatura kwacu ni kunyiganyige. Atura, atura, atura ibinyuranye n'ivyo waje watura. Vugira amajambo y'intsinzi ku rurimi rwawe. Semerera, atura, retenez fermement ta confession de la foi. Gumya ivyizigiro vyawe nibitakane. Umwansi ndabona abo yanyaze ivyizigiro. Umwansi ndabona umuntu yanyaze ivyizigiro. Ndasenga ngo ugaruke, garuka, garuka. Fata ivyizigiro vyawe. Hotene, gumya ivyizigiro vyawe. Niwemere ko umugwaniza bikunyaga, niwemere ko binyiganyiga, vyature ku rurimi rwawe. Genda genda Mana, genda genda, genda genda, ntihagire urengana. Genda genda, ibyo umugwanizi yariko arubaka bisenyuke. Genda genda, genda genda, ibyo umugwanizi yubatse mu mitima bisenyuke. Ibyo umugwanizi yaremye mu vyiyumviro bisenyuke. Ibyo umugwanizi yaremye mu bugingo bw'ishengero bisenyuke. Genda 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 genda, reka genda gende, reka hitane ubwo bwoba, reka hitane uwo mudayimoni w'urupfu, reka hitane izo ntege nke, reka hitane uko kwihebura, reka hitanye, reka hitane, reka hitane iyo ndwara mu izina rya Yesu. Ariko aragenda genda, mbega rikakubwira iki? Urakoze cyane Mana. Reka dukomere umwami wacu amashyi menshi. Semerera, vuza akaruru k'intsinzi. Iye, iye, iye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ari amarembo yawe umwansi yari yegukiye, genda uyegukire mu izina rya Yesu. Hariho urubibe rwawe umwansi yari yegukiye, genda ugwegukire mu izina rya Yesu. Hari akarimbi mugwanizi yari yagushingiye, gashingure mu izina rya Yesu. Komera uwo mwami amashyi, koma akaruru. Iye.